mwumviriza ikiganiro Yesu n'inyishu, ikiganiro cy'urwaruka mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Rwaruka, misore namwe nkumi, mwumviriza iki kiganiro muzokwibonera ko Yesu ari inyishu mu bibazo byanyu byose. Inshuti mugenzi mukunzi washimye kubana natwe kuri no mugoroba, rwaruka misore nkumi, ndaguhaye mwiriwe ndakwifuriza amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Kaze mu kiganiro Yesu n'inyishu sanzwe utegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ugitunganirijwe na Samuel Nsabimbona. Turacyari mu ntara ya Muyinga, turi kumwe na mushinga ntahe Leonsi hamwe n'umupfasoni wiwe Jane. Mu gice cya mbere baratubwiye uko babayeho batarakizwa, baranatubwira ingene bakijijwe. Uyu munsi twagomba dushimikire ku kuntu babonye ubuzima bwo kuba muri Yesu Kristo babukuyemwo inyungu. Jane, umaze gukizwa, hari ivyo uvuga uti narungukiye mu gakiza? Ego narungutse cane ndi mu gakiza, nabonye ibintu bihinduka, narakuze cane mu buryo bw'ubwenge bw'umubiri umuntu agendana, ko ntarakizwa siniga neza kuko narifise ibindi nitwararitse, narahitira mu ishure cane, ariko maze gukizwa ibintu vyarahindutse, noneho ubwenge buba bwinshi cane. Rero ubuzima bwo kuba mu Mana, kukizwa bwampinduriye ibintu byinshi cane, n'ukuntu nahora ngwaragurika vyarahavuye kubwo kwizera Kristo, kuko nacamenye uwo ntabaza imbere yo gutabaza abandi. Ego sinzi kuri Leonsi, nawe umaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ibintu urata uvuga uti muri Kristo Yesu narungutse nibiki? Ego guhera ico gihe narabaye umuntu w'ijambo, ku buryo usanga abandi bashobora kuza bakampanuza, abandi bakaza bazanye imitwaro tugashobora kubasengera no kubafasha. Rero ico ni kimwe mu byo nirata, kuko ndavye imbere yaho urumva ndi umunywi w'itabi, ndi w'inzoga, amarigara nyene y'abantu atagira ikimazi. Iryo jambo ntaryo naronka, nta n'umuntu yangirira icizere ngo ashobore kubona ko hari ico namufasha mu buzima bwiwe canke nshobore kumuhanura. Ico ni kimwe mu byo nshima. Yesu yarampaye ijambo, usibye mu muryango, mu ishengero, mu kibano, ivyo byose vyagiye bimpimbara cane, nkabona ko ni ikintu Yesu yakoze ku bugingo bwanje. Rero n'uyu munsi ivyo ndacabinezererewe, kandi ndavuga yuko vyahindutse cane mu buzima bw'iwanje inyuma yo kuronka ijambo no kugira ijambo mu muryango, nico nshobora gufasha abandi. Uyu munsi ndanezerererwa ico Yesu yangize, ko yagiye anyireka mu buzima bw'iwanje. Yambereye umuvyeyi, ko nari nsanzwe ntagira papa, mugabo yambereye umuvyeyi. Uyu munsi ndavye urugezo ngeze ko bw'ubuzima birampimbara, kuko ndashobora no kuraba urunganwe rw'iwanje nkasanga nararusize muri vyinshi. Ivyo rero nta wundi ndabikesha, ni Yesu umwami wanje. Kugendana na Yesu nibanga ngo rikomeye, niko abaririmbyi bahora bava, nawe uravyemeza? Ego, kugendana na Yesu nibanga rikomeye cane, kuko usanga ibitugerageza ari byinshi, nibigomba kuza kudutandukanya n'uwo mwami bikaba ari byinshi. Rero nk'uko ijambo ribivuga, nibanga rikomeye cyane, bisaba ko umuntu yumirako, atadegura naho haba ariko biriko biraturondera, kuko uravye Satani aratugwanya, akaza atuzanira ibintu biriya anye. Ivyo ni ibintu nagiye mbona mu buzima bw'iwanje, nemeza ko ari ibanga rikomeye cyane, kandi dukwiye kumirako naho harimwo ibigorana. Rega Jane, nawe uremeza ko ari ibanga rikomeye ngo rikwiye kumirwako? Ego, kugendana na Yesu by'ukuri ni ibanga rihambaye, kuko uri kumwe na Yesu ni byinshi ugenda uronka muri iryo banga nyene. Kuko maze kumenya Yesu, narabonye ko kumugira ari ubutunzi bukomeye cyane mu byo tugenda turahura navyo, mu byo ducamwo. Iyo umwisunze mukaba mugendana, uramenya ko ari we mukunzi aguhora hafi, ari we mukunzi akubabaye gusumvya abandi bose, n'umutabaza akomeye. Rero kugendana nawe nibanga vy'ukuri ridasanzwe, ibanga rihambaye, kuko kuba muri we tumenya ibitari bike, ariko kugendana n'abisi ntaco vyaduha, ahubwo vyaraturusha. Mugabo kugendana na Yesu duhora turuhutse ibihe byose, naho tugira imitwaro araza akaturuhura. Ego, mbega ibintu bigufasha kugira ngo urugendo rugende neza ni biki?
ibintu bimfasha kugira ngo urwo rugendo rugende neza ni ugusenga, ikindi ni ukugira ijambo, nkagendana ijambo, kuko na Yesu watubereye akarorero igihe cyose yaba afise ijambo bamuhaririza yavuga ijambo, kandi yarasenga. Nanje muri urwo rugendo ndisunga gusenga, hanyuma nkagira ijambo muri jewe. Igihe cyose nshitse ahantu nshobora kuvuga ijambo, kuko mu ijambo hariyo ububasha, hariyo ubushobozi, hariyo no gutabagwa. Ivyo nivyo nisunga. Iryo jambo rikura, iryo jambo ndarikura muri Bibiliya. Ego umuntu akagendana ijambo ngo yakuye muri Bibiliya. Weho gare wose murahuza kugira ngo urwo rugendo rushoboke, witwaza iki? Ico kintu nanje turagihurizako. Icya mbere ni ugusenga gutuma twambara inkomezi kugira ngo dushobore kugwana n'uwo mugwanizi. Rero iyo uri mu gusenga, Imana ikugenderera kandi ikaguha izindi nkomezi kugira ngo wambare ibigwanishwa by'umukristo, ko tuzi neza yuko abo tugwana atari inyama n'amaraso, ukamenya yuko ari impwemu mbi z'ahantu mu kirere. Rero ca twambara igwanishwa, naho ntahandi tubikura ni mu gusenga kugira ngo twambare inkomezi, kandi tukaca dusoma ijambo tukaribamwo, akaba ari ryo ritugendesha, akaba ari ryo riturongora mu nzira tugenda ducamo. Nayo ubundi umuntu ukwiwe ntacyo yoshobora gukora, yogwana akaneshwa. Ariko habaye mu gusenga no kuba mu ijambo, by'ukuri ibintu biragenda neza. Ndabona na hano imbere yacu twicaye mu nzu yanyu, iryo jambo ry'Imana Bibiliya murishira ku meza, ngira ngo no kugira ngo n'abashitsi muhore mubahago. Wewe rero Jane, ubu uri inarugo, Leosi ni serugo, ijambo ry'Imana hari aho muhora mucishamwe mukarisomera hamwe, canke umwe aja mu ruhande rw'undi mu ruhande rwiwe? Turarisomera hamwe, ahandi naho umuntu akaba mu ruhande rwiwe, kuko tuzi ko umwe wese azobazwa ivyo yakoze kandi akazohemberwa ivyo yakoze. Ariko turagira igihe co kuba hamwe nk'umuryango, tukavugana ku iryo jambo ry'Imana, kuko no gukorera Imana kwacu akeshi turahurira hamwe, nubwo dukora mu buryo butandukanye. Umwe akaja mu ivugabutumwa hamwe, undi akagenda nk'ahandi iyo vyashitse. Mugabo hariho ibihe bishika tugasangira ijambo turi hamwe, tukarivuganako, tukanagigishanyako, umwe uko aritahura undi uko aritahura, kugira ngo turushirizeho gutera imbere mu vy'uru rugendo twatanguye. Yego, babiri baruta umwere hose. Wari umusore wigenga, none ubu ufise inarugo. Hari akarusho wabonye mwo mu gukura mu vy'Imana? Jewe narabonye akarusho, ko muvuze babiri baruta umwe. Uyu munsi ndabona ko harimwo ikintu gikomeye cyane, kuko ni kenshi dufata umwanya wo gusenga, tugasengera hamwe, tutana amaboko, tukaduza isengesho kugira ngo Imana irushize kutugirira neza. Ni kimwe mu byo nshimira Imana, kuko nkiri umusore nari narasenze nsaba Imana yuko uwizoma azoba ari umukozi wayo, azoba ari umuntu twumva ibintu kumwe byo gukorera Imana, kuko numva mu buzima bw'iwanje mpagaritse gukorera Imana bitombera byiza nkuko nari narabihamagariwe. Rero uyu munsi harimo akarusho karekare cyane, kuko turavyurana, tukigishanya, tugakomezanya, buryo bigatuma dushobora kubandanya urugendo. Kandi ni intambara ije tuyigwanira hamwe, bikadufasha kunesha, kandi ingufu zikaba nyinshi zo kugwanira n'uwo mugwanitsi. Muvuze nyene intambara, mbega hari intambara zihora ziza hano Gajane? Intambara ziraza nyene, ibibazo ntibibura, turahura n'ibibazo, mugabo ikidufasha no kunesha dusenga Imana, tukakabaho kuremeshanya, umwe wese ukavyumva, hanyuma iyo Mana twizeye igaca idusanga ikadukomeza. Ubundi intambara ntizobura, ko ntituri mw'ijuru, turacari mw'isi aho Satani ashikana umwami. Ego, yose hari intambara woba wibuka mwagwanye Yesu akabaneshereza? Ziriho ibyo Yesu yatubereye inyishu, Yesu yatuneshereje aho twebwe ubwacu tutari dushoboye. Yego, hari nk'akarorero woduha? Ndashobora kuba nk'akarorero, kuko twebwe tukiriko turategura urubanza imbere ko tugira mariage kwa gatandatu, ku munsi wa gatatu yarazanye ikibazo gikomeye cyane, aho nagombye no kuhasiga ubuzima, ariko Yesu akambera inyishu, akantabara byukuri mu byari bikomeye. Jene nateguye mariage ndi mu Kayanza, aho nari nsanzwe nkorera akazi ka misi yose. Mariage mugabo dutegura kuyigirira imuyinga. Rero ibyo nari nakoresheje byose byo mu rugo byinshi byari bikiri muyinga, ko ari haciye igihe gito ndahavuye, bamungururije ikibanza cyo gukoreramwo. Niho rero nashikayo, hanyuma
abo twavuganye kugira banzanire ibikoresho byo mu nzu nari nateguye imuyinga baraza mugabo baza mwijoro bamaze kuza mwijoro niho bashika turashobora gukura mu modoka ibintu bari baje bazanye tumaze kubikuramwo kubera baje mwijoro babimbariye bwije hari amahera ntategekanije muyo nategezwa kubaha hanyuma ndababwira yuko ndabasinyira sheke kugira ngo bukeye bace bazinduka bayatora ariko bikimwe nyene twavuga wari yaje abizanye yari yaborewe ntitwashobora rero kumvikanira kuri ico kintu kubera inzoga yari yanyoye n'uwo mwanya twabikuramwo ariko aranywa hanyuma ntitwahuriza rero kuri ico kintu Satani ateza ikibazo ku rugezo rwaho yateguye nyine kungirira nabi agomba kunyinjiza mu modoka ku nguvu ngo arantwaye kugira ngo aze kunyica nta kumwe ngo nomuzanamwo ivyo biharuro ngo atumva nagerageza kumusigura namwe yaje nzinduka gukorera urubanzi muyinga nawe uri umunyamuyinga byukuri wumva yuko amafaranga aburako mu mahera twari twavuganye ndagusinyeshe dufate ko ibyo uri kuriyumvira noba ndiko ndaguhenda wumva no hagarika urubanza nkarurutisha aya mafaranga 100 ndiko ndagusinyira kuri sheke umugabo kwere yaborewe Satani nyene amukoresha ibintu bibi ntarindi jambo yavuga wewe yavuga yuko ngo ngenere kukwica kuko nta kindi gisigaye hanyuma ngerageza kumwankira babishiramwe inguvu n'undi muntu bari kumwe kugira banyinjize mu modoka ku nguvu muri ako kanya uwo twari kumwe nanje wundi nari ndamurungitse kuvyura umugenzi kugira ngo basi amayo mahera hanyuma ndayamuhe bive mu nzira hanyuma wewe nzoce ndayamuha bukeye bacha bagomba kunyinjiza mu modoka ku nguvu ndabankiye acaragenda ku ruhanda toribuye rinini yarazana avuga ati ururira canke ntiwurira kubera ubwoba ndurira muri iyo modoka hanyuma arayatsa aragenda mugako yari muri quartier atazi amera nk'uzimiye ameze nk'uzimiye bica bihurirana rero nuko wa muntu avuye kuvyura abagenzi kugira basabe yamahera hanyuma ca turahura nabo bashitse hahandi twari turi basanga siho turi twagiye ibintu tubitaye ngaho tubisize ngaho nikore guca birukanka bariko barirukanka baca babona imodoka iraje turahurira kuri ndi barabara baca baramuhagarika bamuhagaritsa namubwiye ati hagarara tuguha amahera yiwawe namubwiye ati hagarara tuguha amahera namubwiye ati none mukureye aranka amaze kwanka avuga ati none ndamukora mutampaye amahera namubwiye ati ngaya twaje tuyazanye nuko yamwereka barayamwereka hanyuma niko guca mfata amwe nari mfise navuga nti inda nimuharurire hamwe umumuhe nkibahereza yakoresheje ijambo ngo he yambwa na yanda afise arayatanze yaciye avura muri modoka aca aragiserera yagisereye abasize ngaho bose bakubita induru ku muntu nanje ndiyumvira ico ndibukore ndagihiga ndakibura hanyuma acaguma arashofa imodoka muga kubera yumva induru inyuma aca aragiserera cyane aca arashika mu ikaburimbi uri uragaruka uri mu Kayanza uvuye aho bita ku Kirema uriko uraja Ingozi ugeze kuri Monima ahantu ugera hari ikorosi ageze muri iryo korosi ararikatarira munanira guhetsa aho yo poromoza ngo agende kugonga amazu ayihindukije catugonga umusozi imodoka ikira tembagara igwa icuramye wa mushoferi wa mugabo ashabwira convoy ati fata tukanige amaze kuvuga ngo fata tukanige uwo mugabo yari hejuru yanje niwe yari karatwara iyo modoka yari hejuru yiwanje amaze kuba ari hejuru yiwanje wewe acaramanura amaboko aramfata mwizosi rero amaze kumfata mwizosi convoyere munsi yandi ntibyakunda kubera rumba nanje nari namuryamyeko afashe mwizosi Yesu nyene aramfasha amaboko yiwanje yose abaridegenda ndafata amaboko yiwe Yesu acaramfasha nca muri ako kanya nca ndamurusha inguvu ndamwiyaka arareka kuniga mwizosi aca njya amenyo kuzuru ntiyarifashe neza kuyaza kurifata neza n'amenyo nkuko yarafise intumbero ngira no kurica yaba yarariciye ko murabona ngaha yaciye ajya impera ko nacinda muduza n'inkovu nubu iracyariko hanyuma muri ako kanya abantu barashwa badutse kubera bumvise imodoka itembagaye bumva ndiko ndatera induru nti mu ntaba baca baramena ikiyo baca batangura gukwega wa mugabo nanje barankwega mugabo yari yamaze kunkomereza kuzuru iyo modoka nca ndayivamwo ndi muzima ndaja ngaho onye baca barambye ati wewe banzuje kwa muganga babagabo nabo barabatwara mugasho je rero nibutse nk'ico kintu ndashima Yesu ikintu yakoze kuntu Satani yaraje kugwanya urubanza rw'iwacu kugira ntibikunde ko dushobora no kugira niyo mariage ariko Yesu akatubera inyishu nkava muri iyo modoka simvunitse byari gushoboka ko mvunika igufa kuguru canke ukuboko muri ako kanya nkaca ngenda mu
bitaro bakaca bagira byari gushoboka yuko tugira na accident turazi yuko benshi imodoka zirashobora gutembagara bakaca bagira ko bapfa bakabatora ibiziga ivyo rero byo byose imbere ya byose numva ndavyibutse nezerewe Yesu ubuye yabanye nanje muri ico kibazo cyari gikomeye cyane canja kwa muganga njambandanya ntegura iyo mariage yo wanje naho nari mfise kiguma kuzuru muga ntibisa nuko nari gupfa canke nkavunika aho rero ndahimbaza umwami wanje kuko yambereye inyishu aragaragara muri ico kibazo kitari cyoroshe kandi nabonye ukuboko kwiwe nahabwe icubahiro n'inyishu n'umutabazi kandi urumva yuko yagutabaye mu bihe bikomeye cyane iyo nkuru warayumvise iyo nkuru narayumvise nayakiriye kuko byabaye kuwa gatatu mw'ijoro je nanje ku munsi wa kane nzinduka ndugi ni muyinga mvuye Bujumbura muhira iyo narindi rero nca ndabimenya ndamurondera kuri telefone ntamuronka ndabimenya namaze gushika kuri Gare du Nord ngire nduge byarangoye kwakira ko niyumvira uyu muntu none ko bambwira ngo araremvye gose yababaye cyane je rero nabo twari kumwe naratanguye kwanka kuduga mugabo barandemesha baravuga bati genda umurabe nta wundi turungika ni wewe nyene ugenda nawo mwari mujanye twaraduze mbabaye ntameze neza ngeze gushika mu Kayanza nshitse imbere y'inzu aho twari kuba sangana amaraso twinjiye mu nzu n'amaraso gusa mugabo umuntu sinamubona cyangwa umambona yuko bariko barampenda ahubwo yapfuye nageze kumubona mu masaha yo kumugoroba mbona ugo ruguma ndavuga nti Yesu mugabo narashimye Imana kuko ntibyasa nuko yari gupfa narimvira ngo mbegi yapfa nari kwitwa gute harageze igihe ndavuga ngo none gamana ko wabanye natwe wavuze ngo uri kumwe natwe mu nteguro narimviye ibintu byinshi cyane muri uwo mwanya mugabo ndavuga nti wakoze Yesu uri inyishu Imana yarakoze nagize umunezero mugabo nabanje kugira agahinda kanini mu mutima wanje twarabonye ko Satani yari yahagurutse kugira ngo agwanye urubanza rwacu ariko Imana yihesheje icubahiro yatubereye inyishu yarakoze kubabera inyishu mbega mwahora mu rusengera urwo rubanza rwanyu twarasengera urubanza rwacu Imana ikavugana natwe kwizobana natwe by'ukuri ivyo nivyo Satani yarazanye ubundi twari turemye kuko twarabona ivyigenda dukorera mu nteguro bitari vyoroshe tukabona kwigenda tugirira neza twari twarusengeye kandi nicagaragaye ko twarusengeye Imana yabanye natwe ramuzigama ntiyapfa byagaragara ko amasengesho twasenze yagize ikimazi kuri vyinshi ego leo sohanura iki abasore n'inkumi bariko barategura imanza zabo bifate gute ego ndafise ico nobabwira by'ukuri urwo rubanza rwacu rumva ko ica mbere Satani ararugwanije amaze kurugwanya mugabo twebwe twahabereye magabo ko twafashe umwanya ukwiye wo gusenga ego ico gihe je nari akazi kenshi mugabo narafata umwanya wo gusenga kandi nuwo twari twiteguye gukorana urubanza nama namubwiye byose agafata umwanya ukwiye wo gusenga no kwisonzesha kugira kuko twabona ko hazi ibitero byinshi ariko icaturemesha nuko Imana yavugana natwe rero ico no bahanura nuko bakwiye gufata umwanya ukwiye wo gusenga kuko Satani ntanezerererwa ingo na cane cane aba bafashe ingingo yo gukora ibintu mu muco kugira ngo bakore ibintu binezera Imana rero muri ico gihe ndabahanura ko bakwiye gufata umwanya wo gusenga mbere bakanavugana ataco bahishanya kuko bica bituma umutwaro bawutahura kumwe bakaduza umutwaro bose bakaja imbere y'Imana bumva ibintu kumwe kugira ngo Imana icibana nabo ibisigaye musenze mwizeye Imana irabitunganya kandi kabigenza neza nibaza ko barumva ko natwe naho twahuye n'ivyo bibazo Imana yaratugiriye neza turayishima naho nyene abariko baratwumviriza bashobora kwiyumvira bati oya nawe none Imana bari bahisavye kurinda gukomereka ucuva uvuga ngo iki ico novuga nti naimpeje kugirwa ni Satani aragwanya igikorwa cyo gukora urubanza nk'ugonye ruba ruri mu muco by'ukuri Imana iragaragara aho twebwe tuba tunaniriwe kandi ivyonye birashobora kudushikako kugira ngo bize bipimo kwizera kwacu ariko natwe dukwiye kubandanya kwizera kwacu kugahama tugasenga Imana tuyizeye kuko iba mu ruhande rwacu kuyataba Imana muri ico gihe sinkekeranya yuko nari gupfa umva ko Satani wewe yashaka yuko dumfa kugira ngo ntitubandanye tubaho canke ntitubandanye dukora urwo rubanza rero Imana sinovuga ngo yemeye ko turinda kuva gukomereka no kuva amaraso oya ahubwo yo yagombye kwerekana
n'ububasha bwayo n'ubushobozi bwayo ko ari Imana ishobora kutugwanira no mu ntambara zose. Yego, umwana bivuze yuko byari gushoboka yuko uvunagurika gose canke no gupfa ugapfa, ariko Imana yaravyoroheje cyane. Hari ikindi uvuga uti jewe mu buzima bwanje bw'ubukirisu narabonye Yesu ambera inyishu? Ni vyinshi ndavye no muri ubu buzima ndimwe uyu munsi twubatse urugo, narabonye Yesu cane, kuko inyuma y'ivyo vyabaye habaye izindi ntambara zikomeye. Inyuma y'ubukwe twagize ubukwe itariki 22 z'ukwezi kwa kane 2017 ku munsi wa Mungu turiko turataha tuvi Muyinga tuja mu Kayanza, twahuye n'ivyago bikomeye ntazokwibagira ko nabonye mw'Imana. Byukuri Yesu yatubereye inyishu turi aho hantu. Vyarashitse umutware wanje turashika Ingozi, baramufata bashaka nyene kumufunga, ariko Imana itubera inyishu, ntiyapfunzwe iryo joro. Umva ko kitari icago coroshe, uri umugeni, uwo mwubakanye nawe ukabona ibimushikiye mu maso yawe uriko urabiraba, cyari ikintu kitoroshe. Ko ndibuka izo tariki 23 ariko wa Mungu twaraye mu Gahinga, araho bamufatiye turindiriye ico Imana ikora, ariko Imana idukorera igitangaza, ntiyapfunzwe, birakunda arataha. Cabaye ikibazo gikomeye ninjiyemwo, ariko carankomeje. Ndushiza aho guhamagara Imana, kuko navuga ati aha nta kundi sinsubira iwacu ahubwo Imana yo mwijuru nitabare kugira ngo ibintu bigende neza. Kandi ndashimira Imana naho twakomeje guhura n'ibindi bibazo byo kuronka uruvyaro biratugora. Umva twaciye mu bibazo bwa mbere birabandanya, inda ntwara zivayo kandi zikuze, ariko twakomeje gusenga Imana. Nukuri ntitwigeze twihebura, ico ndagishimira Imana. Tugeze aho Imana naho nyene duhaye umwana nyene, twararushe, izindi zaravuyeyo, ubonetse Imana iramwakira. Twarabishimiye Imana, jewe nariyakiriye kuko vyari bigoye ko niyakira, ko nije nari ndushe cane. Ariko mu nyuma zaho twahuye n'ibigeragezo vy'amajambo y'abantu bagaruka kutubwira ngo twasenze nabi. Bamwe babwira Yobu, natwe baradushitseko. Haragera igihe turaba ahantu nyene ho kumva umenga sinzi uru rugo turubayemwo gute, mugabo tukibuka ko turubayemwo kubw'isezerano tukarema. Ariko nubwo twari murumva biriko biravugwa, umva abantu baguhanura ibi, habaza batubwira ngo urumva mu miryango y'iwanyu we uri ciza, ntibagukoreye ibi nibi nibi. Nkumva mbabaye nkababwira ngo ariko Yesu yarangiriye neza. Ico nshimira Imana, mama ntiyangoye na mabukwe ntiyangoye ngo aze kumbwira ati fata imiti niyi. Baranadutinya kuko babona twiyakira mu kibazo cyose kidushitseko. Harageze igihe inyuma yaho kuri ivyo vyayo harahaguruka Satani w'iterabwoba, kubera ico gihe nabura umwana je ubwenge bwari bwaheze, sinari nzi ivyo nakorewe, sinari nzi vyabaye. Barambwira ko hari abavuganye n'abaganga bababwiye yuko igitereko ciwanje baciye bagikurayo kuko ngo babonye contera ingorane. Biraba birebire ko ntazoheka. Ye murumva nyene zari intambara turiko turavyumva turi ngaho, ariko Imana itugirira neza. Inyuma yaho ndatwarinda, ndayitwarana amagara meza, ndinda mvyara mfise amagara meza. Rero ndashima Imana naho ibibazo biza, inyishu yavyo bihari, kuko yavuze ngo niwe kibazo kandi niwe nyishu. Rero Imana twizeye ikomeza kutugirira neza, nubwo duhura n'ibibazo hari ivyizigiro kuko twama twatabawe. Ego ubu rero uri mama, Leozi ni papa w'umwana. Ego ndabinezerewe cane. Yesu yarakoze. Urumva niwe nyinshi ibibazo by'umuntu ari we wese. Urashobora guca mu ntambara, ariko izo ntambara urimwo uri kumwe na Yesu, umwizeye, arafise ingene azozikurenganya. Imbere yuko turangiza Leozi, hari jambo vugutiri sinogenda ntarivuze kuri uku Yesu yatubereye inyishu. Byukuri jewe iyo ndavyibutse ndanezerwa cane, kuko icambere abantu benshi ntibakunze gutahura ukuba mu bigeragezo ko bishoboka. Bamwe bakabona ko mengo kuba mu bigeragezo ntubura umwana w'Imana, ntuba wemewe n'Imana, ukamengo n'ibindi bintu nyene bibaye. Ariko icandemesha muri ivyo nuko nibuka ko atari twebwe bambere tugeragejwe. Hariho benshi bageragejwe, ba Yosefu barageragejwe, ba Dawidi barageragejwe, abantu
batwitangiye imbere tubona nabo nyene bitaboroheye ko n'Abisirayeli barabana b'Imana mugabo barageragejwe barajanwa muri Egiputa barabayeho ubuzima butari bwiza, ariko Imana yabanye nabo igihe kiza kugera yumva iminiho yabo. Rero tukaraba bayobu ukuntu bageragejwe na Yesu umwana w'Imana, turazi ko Satani yamugerageje. Ico rero caraturemesha muri ivyo bihe, tuvuga ati Imana iri kumwe natwe kuko yarongera ikavugana natwe, hanyuma ikaturenganya ibi ikadushikana ku bindi bintu. Rero twarushiriza kurema, kandi n'ubu turaremye, twongera turemesha n'abariko barageragezwa bamenye ko Yesu ari inyishu, nkuko yatubereye inyishu n'abazobabera inyishu. Kimwe gusa ntibave ku Mana, ntibave ku mwami wacu Yesu Kristo, kuko nibazobabera inyishu, kuko nibava mu Mana ngo nuko bariko barageragezwa, hago bazoba biteye ibigeragezo, bazoba banse ugiye kubatabara, bazoca babibamwo ubuzima bwabo bwose. Rero ndaremesha kandi nanje ndaremye kuko Yesu yatubereye inyishu. Umvise ko madamu yabivuze avuga ati harageze igihe kubw'amajambo bavuga ngo ntazovyara, ngo burya ngo igitereko baragikuye. Ico gihe ndibuka tubura umwana yarari Bujumbura, nta muntu numwe wa ruguru yarariyo, muga ayo majambo yo bayakuye hari abafondafona ngo wari umuntu w'Ibujumbura dufiseyo, ngo yabitubariye yuko ngo vyagenze uko. Rero mugabo turashima Yesu ko yatubereye inyishu, kuko uyu munsi turahetse, nitwa Papa Abina, madama kitwa Mama Abina. Ivyo turabinezerewe, turanezera umwana wacu, kandi Yesu akomeje kumuzigama. Rero hamwe n'ivyo byose twagiye turahura navyo, twizeye Yesu kandi yatubereye inyishu. Yego uri inyishu Yesu, uri inyishu. No kuri we mugenzi uriko uratwumviriza, impanuro uhejeje kumva nizo kwizera Yesu, kandi nawe akazokubera inyishu. Kimwe mu nyishu agomba guherako nuko yoguha agakiza atanga. Umwizeye ukemera ugaca bugufi ukava mu byaha byawe, Yesu Kristo yiteguye kukwakira kaguhindurira ibihe nkuko yabihinduriye Leonce, akabihindurira na Jane. Uwo munsi bakaba banezerewe. Mu gihe rero uba ugomba kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ukaba ufise n'ibibazo ugomba ko Yesu yokuberamo inyishu, uciye bugufi noca nsaba Jane akagusengera. Data mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye cyane kuri Imana igira neza, wabanye natwe mu bigeragezo bitandukanye, watubereye Imana, wagiye udukorera ibikomeye gushika uyu munsi, watubereye Imana, wa muri Imana yacu. None mwami wacu Yesu, turasenge umuntu wese yagiye yumviriza iki kiganiro, wagiye yumviriza izi ntaho, wagiye yumviriza impanuro, mwami yo bari mu bibazo, turaguhaye kaze kugira ngo bagendere bagire neza. Turaciye bugufi kugabo kugira ngo batabare babere Imana, nkuko wadutabaye Imana, ukomeza kudutabara nabo, ukomeze kubatabara no kubagirira neza. Urakoze kuvyumvise kandi kubikoze, ni mu izina ryawe gera Yesu, amen. Ikiganiro cyacu cyo kuri uno munsi turagiharukirije ngaha. Ndakengurukije cyane abatumire banje bamfashije kukibatunganiriza, akaba ari umushinga ntayo yitwa Leonce arakaza, hamwe n'umupfasoni wiwe yitwa Ciza Jane. Tukaba duhuriye hano mu ntara ya Muyinga ku mugwa mukuru waho. Samuel Nsabimbona narindemesheje kino kiganiro, nkaba ndabakengurukiye. Ukaba nawe ugomba kutubaza cyangwa kutwunganira, ushobora kutwandikira cyangwa ukadutelefona wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura, canke email twrburundi@gmail.com, canke naho turungikira ubutumwa bwanditswe kuri telefone ngendanwa nomero 79 884 286, canke 69 671 277. Izo telefone ushobora no kuzitelefonako. Ushobora no kudutelefona kuri telefone yo mu biro nomero 22 24 26 57. Turakwikebanuye rero, twifuriza umugoroba mwiza, naho ubutaha. Umwami wacu Yesu Kristo akubera inyishu. Hamwe wowe ugomba kuvugana n'umwe muri aba, ugomba kuvugana nawe gare yose yo gutora gute, hashobora kuntora ku nimero ya 61 8 ubusa 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 8, canke ku 69 26 25 63. Murakoze. weho gajane Ku nimero 69 112 580, canke kuri 71 188 373. Murakoze cyane. Turabikebanuye tubifuriza umugoroba mwiza. Umwami wacu Yesu Kristo akomeze ababera inyishu, naho butaha.
Ico cari ikiganiro c'urwaruka Yesu n'inyishu mushikirizwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Niwaba nawe ugomba gushinga intahe ko Yesu yakubereye inyishu canke ugomba kutunganira, twandikira uti Yesu n'inyishu, agasanduku ka posti 1140 Bujumbura, canke udutera akamo kuri 24 26 57.